ndashimiye ubwa mbere na mbere uburongozi munshimirire nabonye mama hajya munshimirire Pasteur Aimé umuvyeyi w'ishengero munshimire ko yemeye ko dushobora guhagarara hano shimire n'abandi bakorana Imana ibahezagire cyane tudatevyere tugomba twinjire mu ijambo ry'Imana ngoma numve amen y'abantu bakunda ijambo ry'Imana ndahatswe kuyumva numve amen y'abantu bakunda ijambo ry'Imana murakoze cyane handumva ko ndi mu kibandaco kugira nshobore kuvuga ijambo ry'Imana bari bamsabye ko novuga nivyo kwishikanwa ishimwe shikanwa ry'umwaka kuvuga shikanwa ariko munyemerere ngomba mvuga ikintu kitiembo gikomeye cyane ku mutima wanje mba nifuza kuganira n'abantu bose amakategori y'aba baririmbyi y'abishengero ryose iyo turiko turavuga ngo gutanga ishikanwa singoma mvuga ishikanwa ry'umwaka ngoma mvuga ishikanwa ry'ibihe byose Imana inezererego razi abantu benshi turashira accent cyane cyangwa uburemere kuri adoration kuguhimbaza Imana muganda gomba ndabereka ikintu kimwe imbere yuko Imana ishira accent kuri adoration irashira accent ku muntu aza kugira adoration muranyumva iyo dusoma Yohana 4:23 kabansomere Yohana 4:23 murongo nibaza ko kireso kijijwe no munsi murongo nibaza ko benshi bazi Yohana 4:23 baravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse ni abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri kuko data arondera abamusenga bameze batyo mwumvise data arondera gusengwa canke data arondera abamusenga mu gifaransa ngo il cherche les vrais adorateurs mwumva ari avuga ngo ari à la recherche des vrais adorateurs nibavuga ngo ari à la recherche de l'adoration imbere yuko yakira adoration agomba kubanza kuraba ninde uwo muntu ari karama adoration donc ivyo duhora twita ivy'agaciro yo tuvuga ishikanwa reka manze gato yo tuvuga ishikanwa mwibuke neza ko imbere yuko Imana yakira ishikanwa no mwisezerano rya kera imbere yuko Imana yakira ishikanwa ry'abantu n'umuherezi yaje gutanga ishikanwa yabanza kwitangira ivyiwe bimazi kubera iki igikomeye ku Mana si amashikanwa baza kuyiha ninde agomba atangiye iryo shikanwa nico gituma umuherezi yatanga igiwe shikanwa kugira ngo dabo abanza harigwe kuko adahariwe n'amashikanwa ntiyakigwa ndamaze kubona abantu benshi baha agaciro gukorera Imana gukora ibikorwa by'Imana abantu benshi nico tuma Bibiliya kiravuga ngo bamwe bazombwira ngo twavugishwa mu izina ryawe twasenda abadayimoni mu izina ryawe hama ngo Imana ibabarire ngo vaho mwabakora ibiziramwe sinigeze mbamenye gute umuntu ashobora gukorera Imana gute umuntu ashobora kuvugishwa gute umuntu ashobora gusengera abantu ariko imbere y'Imana akaboneka ari disqualifié kubera iki igikomeye imbere y'Imana si ibyo twakoze ubwa mbere na mbere nabikoranye uwuhe mutima abantu bazoba desi kubera iki imbere ko Imana yakira ibigaragara yakira ibitagaragara abantu bariko baranyumva ukabona mugenzi wawe asinziriye ucumubwira ati we nturi ikinyenzi nico gishobora gusinzira murazi ko ikinyenzi gishobora gusinzira ngaha muri bafi kikaguma ningene hari ugwamo rwinshi wuguruye amaburu ugasanga hari ikinyenzi ndani mugwamo rwinshi kigasinzira ukabona mugenzi wawe umubwira Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane nta muntu yamfasha agatebe hajya agatebe kamwe oya nta bajene babangutse aho habanguka umama vraiment savo bakampa akana gatebe kumunyakubahwa umuntu yiyemera nza gufata ariko arasinzira
ndaguzana ngaha mu ntebe y'icubahiro kandi ucubandanya ibyo nari kuvuga weruza kuba wande constant ndagomba munyumvirize ibintu biri très important. Twumvise imbere yuko ngomba d'abord twibagire ibintu gukorera Imana gushima kwera iki hari ibintu twibaza ngo Imana yakiriye ntiyigeze yakira kubera iki ama motivation mwamwe ni mabi imitima tubikorana ni mibi si ibintu byinshi byo kuvuga sinzi no ku minota iza gukwina iyo tuvuga amashimwe cyangwa amashikanwa ntimubone ibikorwa dukora ntimubone piano tuza kuvuza ntimubone indirimbo tuza kuvuza mubanze mubone imitima turiko turabikorana ivyo bintu kuko ivyo bintu nivyo bikomeye imbere y'Imana ubwa mbere na mbere. Haleluya. D'ailleurs iyo tuvuga adoration ahantu hambere tubona muri Bibiliya nta gapiano kariko karavuga. Hari abakristo bibaza ngo bahezagiwe kumbe badigadizwe n'akamelodi. Hana baca bibuka batarakizwa turimbo tw'abaserindio. Natundi tukabadigadiga ukabona ari kararira ukibaza ngo ni ewana yahezagiwe kumbe n'akamelodi kamudigadize kashaka provoke ibigumbagumba. Nico bituma mubona abantu benshi ashobora kurira akarira ari umunyabyaha agasohoka no ngaha ari umunyabyaha gusa yarize mugabo hamwe mwoha agaciro ibiri ndani byo gutuma ushira aksa uburemere ku migenderanire n'Imana ku kwera kwawe kw'indani d'abord hama ibindi bigakurikira. Ubwa mbere bavuga adoration ni muri Genese itanguro 22:5 Aburahamu yaragiye gutanga Isaka Imana amubwiye uwo mwana wawe apana mu bana bawe benshi uwo mwana wawe umwe w'ikinege nawe nyene waronse mu butama nukuvuga ngo nta n'ivyizigiro tuvona umengo biriho byo gusura kuvyara ubundi uwo nyene munzanire. Niho bavuga ngo Aburahamu yaragiye gukora icitwa adoration. Muga kenshi umwisengero adoration ni igikorwa cyabaye icindirimbo no gutamba n'akayashu tugasirimba nico tumaca tubona abantu badahinduka. Aburahamu nta gisirimba ari karatanga. Aburahamu yari karumvira Imana atakintu na kimwe kiryoshe kirimwo aho hantu niho bavuga ngo yaragiye gutanga adoration. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Okay. Abantu benshi barashira accent ku gusenga. Mwarimo bizi n'amasengesho yose ko atakigwa imbere y'Imana. Mana inere mana baba mutakatifu Jehova Adonai Jehova Rafa hari n'abatazi n'insobanuro yavyo gusa kwera bavyumva mu rushengero. Baba wa mbinguni gitandara c'amahanga usanga ntanazi nakimuga gusa nuduperoke narabivyumvise reka ndabisubiremo umwanya ukagwira mugasanga na important ngoma ndabere kinge n'umuntu ashobora gusenga iyi verse ndayisomye naciye nicara hasi ndatekereza. Dusome Mariko 7:6 n'uw'indwi. Mariko 7:6 aravuga ngo arabishura ati Yesaya yavuze neza ivyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe indyadya nkuko handitswe ngo aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje abo bansengera ubusa ngo bansengera ubusa papa subiramwo kandi ngo bansengera ubusa. Hari abantu bashobora gusenga bakagira nave muga ariko basengera ubusa ngo aba bantu bansengera ubusa yabahoye ikimana nuko ibiri mu kanwa n'ibiri mu mutima si bimwe. Ibiri mu kanwa ni byiza muga ibiri mu mitima ni bibi. Nico ituma dukwiye gutira attention avant yuko nsenga avant yuko ntanga ishikanwa avant yuko ndirimba avant yuko ngira ibindi mvuza nkoropa nkoriki nkwiye kubanza kwitwararika ubwiza bw'umutima kurusha ubwiza bw'amajambo. Aha Imana ikiravuga ngo bansengera ubusa muga ugiye gusoma ibyakozwe n'umurongo igice c'10 umurongo wa 4 biri kivuga Koroneliyo bikavuga ngo
kugira gusenga kwiwe no kugira ubuntu kwiwe vyaduze imbere yanje bica bitika monuma. Muraba hamwe ivuze ngo bansengera ubusa muri Amosi 5:23 ku baririmbyi bagenzi banje n'abacuraranzi. Iyi verse muyisome kandi muyandike. Amos 5:23 bavuga ngo nkurira urwamo kw'indirimbo zanyu no gucuraranga kwanyu kuko ari giseseme. Indirimbo no gucuranga birashobora kuba igiseseme, ariko ahandi tukabona ahantu Imana ivuga ngo amajwi yanyu yaba yaduze nk'umubavu mota neza, hamwe n'igiseseme ahandi naho biramota. Kubera iki? Ntibivana nuko byavugijwe neza baririmbye neza, bivana ubwa mbere na mbere imitima yari kirabisohora imeze gute, nituma bibi giseseme canke bikaba umumote bwiza. Vuga amen ivyibushe irenze ngaho imeze neza. Naratangaye Yesu gabana, Yesu ni uwa mbere, kandi n'abapastori dukwiye kumera nkawe, n'abakristo dukwiye kumera nkawe. Yesu ntiyari afise ikibazo c'abakristo baba benshi, kubera umunsi umwe yarababwiye arabwira ngo ibintu vy'iwanje bigira bitangure kubatsitaza. Petero ati naho abandi byo batsitaza jewe sindimwe mane ndasimbye n'umusarabe ivyanje jewe abandi bose kiretse jewe. Petero reka kuvuga ivyo sha, inkoko itarabikuzo ba wanyihakanye gatatu. Yesu jewe murabibona bya bintu byo ngaha mu isi ararahira ivyo hanje bigira bibatsitaza. Muri ukadabo Petero aravugishwa ko Yesu ari umwana w'Imana, munyuma aravugishwa Yesu avuze ko agira aje kubambwa. Petero ati wewe ntahuja nzona kugwanira. Ahandi Yesu aravuga ubutumwa ababwira ivyo kumujyako, abantu bose basha barigira. Ntiyaciye ahindukira abwira intumwa nazo ngo basha ngo mwe nimugende. Yababwiye ati mbe namwe mumva mushaka kugenda? Kwa numva nafise ikibazo c'abantu benshi, numva ngomba abantu bafise karite, numva ngomba abantu bazima. Nta suivi yabagiriye. Namwe mumva mushaka? Avuga ati sha two kuva ko tukajahe ko ari ufise amajambo y'ubugingo. Ico nico nayi numva nkeneye. Tinda bikuye kuki? Yesu umunsi umwe aravuga ngo umuntu niyaba agomba gutanga ishikano. Matthieu 5:23 ngo agaca yibuka ko hari icapfa na mugenzi we, naca abanza asiga ishikanwaho ntaritange, naca agenda abanze atunganye yireconcilie n'uwo muntu bafise ico bapfa, hama agaruke atanga ishikanwa. Mwamuzi ikintu yari ashatse gushira ko atse, yumvire Yesu bwiyiwe pasteur wa mbere yadutanguriye yarahagaritse amashikano. Ava ko mubandanye by'amashikanwa hagarika, kuko si nkeneye ubwishi bw'amashikanwa ariko avanze imitima itameze neza. Nyimba wibutse ko hari icupfana ibi bintu twovyumva bikanyengetera mu mitima yacu, sindababesha n'amatazirano yacu yodugamwe ubushobozi. Kubera iki? Igomba ko tubikora n'umutima utunganye. Wibutse hari umuntu ujyari yavuze ngo mwishengero basigaye barogana. Donc kurogana si kuja ku mupfumu ni iki? Kuvugana nabi gusa, gutukana Ivone hajya ngo warongoye neza. Ibintu nk'ibyo gusa niko kurogana, kuvugana nabi, gucana intege. Urumva Yesu avuga ngo ayo mashikanwa ibyo bigira 10 ibyo bike ama sorte zose z'amashikanwa hagarika dabo, itwararike relation. Mwibuke ibwirizwa rikuru Yesu yavuze ngo mukunde uhoraho n'imitima yanyu niki ubwenge bwanyu n'inkomezi zanyu. Hamaca avuga ikindi ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Rero avuze ngo ava yuko ibindi bikorwa tubikora, tubanze dutunganye urukundo rwacu n'Imana, ariko n'urukundo rwacu hagati yacu.
aho ni ishikanwa niyo turitanze, ishikanwa ryacu ryakigwa iyo umuntu ahimbaye Imana ngo Imana imuha no kuzura n'abansi biwe. Yaba ndiwe nari gukoma amashi nkayashikana. Donc andagomba twumve ishikanwa dukwiye gutanga, dukwiye kwitwararika ubwa mbere na mbere umutima wanje umeze gute, relation yanje na mwene data imeze gute, na mahoro. Surtout ku bantu bakunda guhimba, numva yamenye abantu bakunda guhimbaza. Abo bantu bari ngaha gusa bagarukira ngaha. Numva yamenye abantu bakunda guhimbaza. Umuntu ahimbaza cyangwa umu adorateur nta gakofre fort afise ko kubikamwe inzigo, nta gakofre fort afise ko kubikamwo umujinya, jalousie, gucana intege, nta nafisa bibika, kubera ahantu hari adoration hari n'ukwera. Rero birashoboka ko mugira ico mufana mugenza, ariko nico tumipajamo yimavuga nimwaraka ntirirenge mukirasi, kubera iki nta mwanya wo kubigumizayo, ucumurondera. Je ngunda kubwira ko kwishengera wumva ufite umujinya mwene data, cumuhiga murondere nawe wamfitiye ishavu, sugenda uriruka tiwe nakwanka mugabo yambi ziwe mujinya nahinda gufiti, ariko yambi biherera kwera umu adorateur nta kibanza fise cyo kubikamwe ibintu bitameze neza. Umu adorateur ameze nk'akanwa kiwawe, iyo uriyibuye ntugumizayo ngo reka mekenye ntacu, biraza kuza biraza kuvunguka. Oya ntudije ucukura ugacira. N'umu adorateur niko ameze, hari ikintu kitameze neza yihutira kugisohora. Mumfashe nasavye mugana sanze iyo version batayifise, ndagomba somye aba Roma 12 umurongo wa mbere ku bantu bakunda gukorera Imana. Mwumvirize je sinansi bikogo, ariko mwumvirize ni verset tuzi aba Roma 12 umurongo wa mbere. Ndabahanura bene data kubw'imbabazi z'Imana mutanga imibiri yanyu nk'ibimazi bizima bihimbara Imana. Bacavuga ngo niko kuyikorera kwanyu. Mwumva babanje kuvuga ngo ibintu by'ibikogwa, babanje kuvuga ibijanye no gutanga ikimazi nka wewe ubwawe ni ubanda gucika ikimazi, hama ibikogwa navyo biza gucika ikimazi ca kabiri. C'est pas par hasard Imana itondeka ibintu gutyo. Ava yuko ibikogwa bibwirizwa kuva ku muntu yacitse ikimazi. Tena nzikonza kumva amen. Ava yuko nkora, ava yuko mvuga, umutima wanje ubwirizwa kuba ari ucitse ikimazi. Munyemerere mwe muraba international sivyo, nkoresha ururimi rundi ntacu. Ngoma nitize version imwe y'icongereza ndayisobanura. Abaroma 12 umurongo wa mbere. Yaba bayifise byari koroha, ariko reka ivuga ngo ni version yitwa Message. So here is what I want you to do, God helping you. Mwumve, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. Hano avuga amen. Reka nsobanure mu Kirundi. Ivuga ngo ngiki c'Imana igomba kandi Imana ibafasha. Fata ubuzima bwawe bwa misi yose, ordinary busanzwe, baca barabudondagura. Your sleeping, kuryama kwawe. Eating, eat kame murakumva? To eat. Kufungura kwawe.
kuja ku kazi kwawe, kuzunguruka aho ubaye, ucubizana imbere y'Imana nk'ikimazi. Murumva no kuryama avuze ngo bitange nk'ishikanwa. Hari igihe jewe nja mfise itiro niriwe mu bikorwa by'Imana, ndetse ugasanga nari nanasenze birebire, mugani ngiye kuryama nkumva ko mwijuru batelefone ati turagukeneye, ibyo wigisha kuryama turagukeneye, hari ibintu tugomba kuguhereza. Nkumva itiro ririkufye, Mana nshaka kuryama, mwijuru turagukeneye. Ngaca mvuga ati reka nta kundi mvyuke, ngaca nsezera ati bye madabayi bebe, ngaca nja muri salo. Kubera iki? N'itsiro naryo nishikanwa nahaye Imana. Iyo ishaka kuritwara ritware, iyo ishaka ndyama ndyame. Ikibazo gituma ishengero ritagize impact, twigishijwe ubuzima bwo ngaha mu ishengero nk'ubwo ari bwo bwiza, twibagira ko no hanze nta buzima bwo hanze n'ubuzima bw'indani buhari, bwose ni bumwe. Amen. Ivyibusha imeze neza. Amen. Ndamaze kumva abantu mu rushengero baramukanya, Yesu ashimwe, shalom shalom. Ashitse hano, vipi, salama. Kubera iki? Twigizwe umengo mu rushengero hajya hanze. Kubera iki? Umengo hari itandukaniro ry'ubuzima bwa hajya n'ubwo nga. Ubwa hajya, erega mwari mubizi yuko aha hantu hatari Minevan hashobora kuba ikindi kintu. Ngani ho bakabare, ngani ho basale de reception, ngani ho baboate. Ikibazo rero si inyubako. Inyubako originale vrai ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Ni wewe ngoro ya vrai ya Mpwemu Yera abamwo, agenderamwo, akoreramwo. Ibyo utokora uri ngana ukabikore no hariya. Nivyo witwa ngo hari impunzi zo mwishengero n'impunzi za hariya. Ngaha ni mukiza ntundengane, hariya navyo mvuze. Nico tumadukira abakristo bari baba agent double. Ngaha uramubona ukuntu, hariya hanze ukamubona ukuntu. Ariko Imana ishimwe, umuntu ari karanyumviriza, hari n'ubuntu buza guherekeza iri jambo ry'Imana, buzagutuma ushira uburemere mu gikorwa c'indani mu mutima, kigasa n'ico hanze mu izina rya Yesu, kandi Imana ikigukorera. Urazi Imana irakunda abantu bari sincere, bari vrai, vrai. Uri n'imbere y'Imana ubabaye ukabivuga uko nyene, wakoze ibyaho ukavuga ati Mana je wow nibere nk'ingurube, ibintu nkora n'akamaramara. Apana oh hallelujah Yesu. Ariko Imana rimwe nibazwihorera bikavuga ati bajya bakinyi baninde baje, bajya bakinyi ba filme ntuze era. None nkayuca bugufi ukavuga ati Mana je vyangoye vraiment, kandi ndazi ko ushoboye byose. Erega nk'umubebe, nk'umwana muto, mfata ukuboko umfashe Mana, sino kwishoboza, dushobozwa byose na wewe Kristo uduha inkomezi. Ndaciye bugufi mfasha, singomba ko mumukinyi wa filme, singomba ko mbaho ubuzima butandukanye bwo hanze butandukanye n'ubw'indani. Ndagomba kuba jewe vrai original, igicapo wandem wampahereye ko agakiza aba ari cyo ngenderamwo, aba ari ryo sengesho rya ube sincere. Nakunze teme yanyu y'umwaka. Murazi indirimbo yiwanje iri nga hayi muzi Yvonne, Imana ibaharire n'umwana wa namwemuye babahari. Ndaruburanye none mujabuke ngaho hirya iziwa ngaho mutarazihetse. Ivuga sinibwira ko nakumenye,
sinibwira ko nashitse umutima wanje urondera wewe gusa mu mahema yawe niho shaka kwama mpishurira menye inkomezi zawe menye icatumye unkunda menye icatumye ukanyigura. Ndahejeje kugira publicité, abatayizi muje kuri YouTube Pasteur Lopez nini nahazwe muzozibona n'izindi. Era hari ikintu bibiri vuga mu Baheburayo ngo muri iyo misi bazonyimenyera, ngo ntawe uzoba akeneye kwigisha mugenzi we, ngo kuko nzokura ivyageze. Sinzoba ncandika ivyagezwe ku bisate vy'amabuye, nzokwandika ivyagezwe vyanje mu mitima yabo. Kwa Mose vyandikwa hanze nico ituma vyabagora, ariko mu gihe ca Kristo bazovyandika mu mitima yacu. Murazi ico bishatse kuvuga? Icanditswe mu mutima wawe. Paulo avuga ngo ndafise ikingera ca mwemu. Fet ntimuzomukeneye pastori ko arinda gusarara heba ivyaha kiragutya oya, kubera ivyo biri hanze yanyu, ariko muzoronka umubwiriza mukuru ari we Mpwemu w'Imana azobabwirira indani muri mwebwe, akababwira ati iki si ciza, iki iyi mpuzu nibereye, iki nikibereye, iki nikibere. Kubera iki? Ariko icagezwe kiri indani muri wewe. Igituma dusa Imana imuhezagire, ibahezagire mwese, ibagire neza uyu mwaka, muze muyimenye urumva. Era Paulo je nibaza ariko aravuga rijya jambo birafatanye n'ishikanwa, sinagiye kure. Ndibaza umuntu avuze ngo ndamumenye, menye ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya na imibabaro yiwe, nshushanywe n'urupfu rwiwe. Sinibaza ko ari karondera kumenya Imana mu buryo buri superficiel, urumva ibintu nyene vy'igifaso n'ivy'igisirimu. Yari umva agomba kwinjira muri profondeur yo kumenya Imana, ku buryo bavuze ngo Yesu yadutse mu bapfuye, yari umva kine kumenya formule byagenze gute. Cyo tumarahana cyavuga ngo bwa bushobozi bwamuzura mu bapfuye, fete yaradekuvye icabitumye. Ni bande bazi akwavi? Ni bande bazi akwavi? Tuzi kiganza murayizi na kinju murayizi? Okay, uriya ninde wambwira formule chimique zigize akwavi? Hazo muzi? Okay, ntacu nagombye mwumve. Paulo ariko avugira ijambo, nyaragomba kumenya akwavi nk'amazi. Yaragomba kumenya igizwe, ndabona calcium, ndabona magnesium, ndabona sodium, ndabona potassium, ndabona chloride. Ibi yigize byose numva ngene kwinjira ibwina en profondeur, menye ibijanye n'icyatumye mfata, n'icyatumye mpamagara. Yari umukristo superficiel areremba ngaho ku bintu biri hejuru, hari ikindi kintu yari yifuza kumenya. Nico gituma imbere ko dutanga irishikanwa, ngira ndangize, imbere ko dutanga irishikanwa tubwirizwa guha accent cyane, gushira uburemere cyane kuvyindani mu mitima yacu. Ndiko ndabikora umutima wanje umeze gute? Iki nico kintu Imana iri kiraturonderako. Ndibaza kimwe mu catuma Dawidi rimwe akoreshwa n'Imana ibintu biteye ubwoba. Dawidi yabikorana urukundo rwose rw'Imana, kandi yaba ari sincere imbere y'Imana. Imbere ko atanga amashikanwa yarumva hari ahantu avuga ngo nzogira umubabaro w'icaha canje. Yarumva nta kintu nkeneye ko combera limite canke blocage kinzibira imbere y'umukunzi wanje. Yarumva kene kubanza gutunganya n'Imana.
nicyo cyatuma ibyo yakora byose. Dawidi yari umupiyaniste cyangwa umugitariste, mugabo adashira umutima kuri ibi, ashira umutima ku mutima urukundo afitiye Imana. Ndashobora kuvuga ubutumwa hama ndangitse. Cyo gituma igihe bamuhamagara, Sawuli yatewe n'imwemu mbi, bavuze ngo nimuturonderere umuhungu azi kuvuza neza. Mugabo hano ndafise ikibazo, ibwami nta na rimwe hataba abantu bavuza. Hamaro orchestre ijejwe kuvugiriza umwami, imudivertise, imuruhure. Mugabo hageze kubijanye n'imwemu mbi zamuteye, abari bajejwe kubikora ibwami ntibabishobora. Nicyo gituma bavuze ngo turonderere umuhinga. Si umuhinga wo kuvuza amakoro ateye ubwoba, ni umuhinga mu bijanye n'umutima akorera Imana. Reka mvuge iki kintu, mw'isi y'imhemu ntibaraba igikorwa dukoze cyangwa ijambo tuvuze, babanza kuraba mu mhemu yiwawe. Mumbabare nisigure gato. Murabizi mu byakozwe n'umwe ahantu batubwira ngo umuntu ngo yasenze abana b'umuherezi sike bagiye kwirukana imhemu mbi, baravuga ngo mu izina rya Yesu muvemo. Turabizi twese izina rya Yesu rirafite ubushobozi, nivyo mugabo yararivuze byarakunze. Kwera mu isi imwe nibaraba ijambo uvuze gusa, bararaba indani muri wewe. Bace bavuga ngo iryo zina uvuze twe turarizi mu isi y'imhemu. Hama kandi na Paulo uvuze mu isi y'imhemu turamuhokoneze. None mwebwe ko tutababona mu isi y'imhemu, muri bande mwebwe? Igikomere si ukubaragaza ibintu no gukora gusa, ni ingene d'abord. Ndababwira mu kintu namye nsaba Imana, kandi namwe ngiye ndabasengeye ndabasabira. Ngitangura misi nakijijwe ntanguye kona gukorera Imana, navuze Imana ndakwinginze uzomfashe sinze nigere mvuga ibintu ntare experimenta, ntarabamwo, kuko hari igihe ubumenyi ushobora kuba bwinshi mugabe experience yo kubibamwe atari byinshi, kandi ibyo ntibigira ikimaze abantu. Uzumfashe nyimba nzoba ngomba vuga kwihana ari uko nzoba nabibayemo, ninavuga guhimbaza azoba ari uko nabibayemo. Ikintu cyose mvuga kize kibanze uzubanze ukinyigishe mu buryo pratique. Nicyo tuma nama ndayisaba sinkene na rimwe gufeza sambra y'ibintu. Nicyo ngomba kubasigira. Amashikanwa tugiye guhimana, amatazirano tugiye guhimana, amashikano mu buryo bugaragara tugiye guhimana, ibikorwa by'Imana tugiye gukora, intumbero zose twihaye no mwaka tugiye gukora, ndagomba bize biherekezwe n'umutima, nishikanwa ry'umutima wawe. Aba ari ryo ribanza, witereke mu giseke bien. Itiro ryawe uritereke mu giseke, amafaranga yawe utereke mu giseke. Azi hano ko hari abantu ageze gutanga amashikano, ari wo mwanya wa mbere badakunda, kandi ni wasanga umeze uko ibi ntavyo nanateguye, uregira bagusengere kuko hari ukuntu bitagenda neza. Hari abakristo bakunda ya verse ivuga ngo vyahishwe Yohana, wumire kucufise ntakagira ugutwara. Hageze umwanya wo gushikana iryo jambo ararikunda, wumire kucufise. Ni bande bagiye kandi kongera gutanga ikimaze c'imitima yabo? Urumva ndabizi ko waramwakira Yesu umwami n'umukiza n'umwami wawe, ariko kandi yongere kuhenya, kuganza kwitiro ryawe, kukwambara kwawe, kukuvuga kwawe, kukubana n'abantu, kukazi kawe, byose bibanze bibe ishikanwa, ibindi bice biherekeza ishikanwa ry'umutima wawe. Umwami Yesu abahezagire cyane. Ndangiza nagomba kubaza
birashoboka ko buri muri kino kibanza ishikano turiko turavuga ijya mbere rikomeye nuko uha ubugingo oya apana uha ubugingo bwawe Kristo utarakizwa nta n'ubugingo ufise ni wewe ahubwo kuza akaguha ubugingo rero ushobora kuba uri ngaha nturakira agakiza nivyo urashobora kubuza mu rushengero mu makizwa kuja mu rushengero abakizwa ntibikugira umukizwa kuko agakiza ni decision personnelle umuntu afata shoka ko bagutumiye canke sinzi nyimba hari umuntu ari ngaha arakira ubugingo bw'Imana ariko kwakira agakiza agire gutya ngende ndamusengeye hama tubandanye nyimba hari umuntu atobarakira agakiza agire gutya ndamufashe ndamusengere ndakunda kuvuga ngo si ibintu biteye isoni ni ibintu bya grave muri langage y'ikijene ni ibintu sinzovyicuza nyimba hari umunsi nibuka nkaneze ati yo warakoze Mana ko ni umunsi w'agakiza kandi nyimba hari uhari juste tugira gutya gusa ndagusengere hama turangiza hoba hari umuntu atarakira agakiza ahari twese twaramwakiriye Imana ishimwe singiye gutera ubwoba manze mvuge ko hari umuriro ugiye kukumena oya ahubwo hari ibiganza bikurindiriye biteze cyane kandi birimo urukundo uhari uwo bivuga katwereka twagusengera ntacagezwe kibuza ko ushobora no kuza kwegera abakozi b'Imana n'igihe tuza kuba twagiye umwami Yesu abahezagire munyemere tuvyaguritse ku maguru yacu data mu izina rya Yesu Kecho surungitse ijambo ryawe hari ubushobozi buriherekeza hari n'ubuntu buriherekeza ndasenga imitima y'abana bawe bari muri kino kibanza Mana ico tugomba kunishikanwa ry'imitima yacu kurusha ibindi bintu byose ndasenga guhera uyu munsi mwami in vie de consécration ubuzima bwo kwiyegurira umwami Mana ubuzima bwo gutanga imitima yacu ubuzima bwo gutanga ivyumviro byacu ubuzima bwo gutanga ibitugize byose nkishikanwa abari bwo buganza mu bana bawe Mana ndasenga ngo ubu buntu buherekeze uyu muntu ari muri kino kibanza ashobora kuba afise indouble vie Mana ashobora kuba afise mwami ibiriko biramugora defwa bimubuza kubandanya muri wewe bimubuza kwegereza atabwo ndasenga mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu Mana iki gitinyiro c'Imana gifata umuntu wese andukira umuntu wese Mana mu izina rya Kristo Yesu Mana warafise icapfa na mugenzi we guhera uyu munsi yumva ubushobozi bumuhagurutsa bukamubwira kuja gutunganya n'uwundi Mana warafise mwami ikintu mwami kiriko kiramugora guhera uyu munsi mu izina rya Yesu ubushobozi n'ubuntu budasanzwe bumushoboza mwami kubohoka kuri ico cyago Mana mumugaragare ko mu izina rya Yesu Kristo Mana warafise mu izina rya Yesu Kristo ikintu uyu munsi ari kuvuga ngo ikimana nugikoreko ndavuze ngo ubushobozi bubiherekeza bumushoboze mu izina rya Yesu kubohoka kuri ico kintu kuguha byose kukwegurira byose Mana bugendagende kuri umwe wese Mana ndagushima ko igihe cyose Mana uri nyuma y'amajambo yawe y'abasabyi ba kugira ngo ushobore kuyashitsa nico gituma mwami nagushimiye ko ari igikorwa uri kurakora mu mpemu za mu mitima ya mu mibereho ya kandi bigiye kubaherekeza no mu buzima bwabo bwa minsi yose Mana ndaguhaye icubahiro kandi turagushikaniye tugukomera amashi menshi mu izina rya Kristo Yesu amen amen amen.